ikintu nibuka cantwengeje ni cabaye muri uwo mwanya nyene ni mugenzi wanje twakinana muri club aratelefona abo tuvukana arababwira ati Lili yakinye yatsinze tamba muri open ati bamutsinze atacambera nk'umuntu aravye ati hama ati kubera yarashaka yaryumva nyene amerewe nabi rwose atacavuga nibavye ngo bamuhumuwe ngo nawe acavuga ngo n'agafana niwe ko arabimbwira aho tuvukana byarantwegeje. Lili, tuguhe mwiriwe? Mwiriwe cyane. Tugusanze ngaha kuri Dojo, sare bakinamo Judo. Uriko uragira imyimenyerezo nk'abandi. Tubwire Liliane uretse Judo, Liliane none ni amazina yanje nitwa Liliane Nizigiyimana, abandi umumama, mfite abana 4 umushinga ntahe. Liliane tumubonye muri Judo kuvuga yuko mu buto bwiwe yakunda kugwana cyane. Tubwira ubuto bwawe byari bimeze gute? Ari wa mwana akunda kuba ariko arakubita abandi cyane? Oya na gato. Si nivyo nta muntu ashobora kwivuga uko ari, nta muntu yivuga nabi, ariko ngerageje kubivuga uko biri nabo tuvukana jewe sinashwana. Mwana wose tuvukana nta muntu n'umwe nakubita. Igihe kimwe niho nigeze gushwana n'umwana muto y'umuhererezi, hama ndabona ko yashavuye kwa niwe yari yankoreye amakosa, hama ndamukubita bisanzwe, ndabona ko yarize gose birambabaza, hama ca ndamusaba papa ndamubwira mbabarire. Kuno natanguye Judo ava si umukino nakunda cyane, ava nakunda basket kubera tukiri abana twaraherekeza papa agiye mu entraînement afise ama competition, nkabona abandi ba jeune we yari umupapa, hariho abandi basore baza bakamuzanira nk'ibirato canke ari nka marque y'ikirato ciza babonye bagaca bakimuzanira akavuga ati turi sirkamogri araza kugikunda akakibagurira cyangwa bakakimuha ko kado akaza aratujana bafite ayo ma competition. nkabona ko biryoshe ndamusaba jewe kubera mama yari yarambwiye ati ngifise inda yawe ndi mu kukuvyara ati papa wawe yaragiye gukina muri Etats-Unis, ati numvise ngo yaje gukina muri Amerika. Tama arambwira ko agira agende atarangura ibintu byose arabisiga ngaho, ati mugabo ati voyage yabicirasiye bagato barayigiza inyuma, ati ucuvuka ataragenda ariko acaragenda. Mugivye nyene nivyo yenda umuvyi aba ariko arakubwira igene yakunda umupira, naye ndavuga ati nzokine basket ndayikine bya kwa papa kwera narayikunda, narabe nyene muri terrain igene yuko biragenda nkabona biraryoshe. Mugari rero komsi aho twaba kumusaga nta matera ya basket yari ahari, kuvuga vyadusaba ko dufata bisi ugasanga entraînement ziba ku mugoroba ntaronke, nawe yarabishaka mugabo akava ukazi ku mugoroba agaca abona ko yacerewe entraînement yiwe agaca agenda n'abakidutwaye akatubwira ngo azodukinisha weekend kuri terrain ku Musaga, ubwa naho ugasanga ntibikunze. Hama ngeze muri secondaire carabo umwana w'umugenzi twagirana ku acarambira ko akina Judo nyene baramukunda hajya ku Musaga, yarakerebutse we yarameze nk'abahungu wanose avuga ati nujya mukobwa kameze kurya kazambaze ngo akina Judo, ndavuga none uwo mukino Judo umeze gute ko yaje narinzi kahate narinzi izindi nkino bwa Judo narinzi. Ambwira ati Judo n'umukino bakina ari babiri arawusigurira, hama tuvuye muri kunka mubaza acambye ati ahubworire hari umukino witwa Judo no mukinira hehe, ati dukinana muri Iskamba. Canumva ndaryohewe kuko nanje nari umuntu ari souple, narakunda kumva ko muri jewe nkunda ibintu bibangutse binyaruka. Acarantwara muri Muzinga
casangaho ba Maître Vianney ba Alexis ndaruha ko nefise ukuntu ndiko ndavyibuha ukuntu mva ndarushe cane twarakoze gose ca numva ndavyanse ndasubirayo nka rimwe ca ndagirwa ko ndabiheba hama baramubaza ati wa mwana ko atakizi uzomuzana nambwiye ati wapi nararushe iki hama mugabo ndumva ko ndabikunze ca ndasubirayo ndagenda ndabikina mbona ndiko ndonda cane mutayi wanje ankurikira ambwiye ati riri wonze atume ngo nisashe yako nyene wayonze cane ngambwiye ati ariko aha naho ubona nonze ati jisigaye numva muri jewe nkomeye bigenda gutyo hama hacara ba competition interscolaire haciye amezi make ca ndayikina bari bampaye kimono zari zigoye gakora ko twari abakobwa bake Maître Vianney ari sacrifice arandondera kimono ca ndatangura ndaza gukina interscolaire ndakina sinabwo amenya amavuma menshi ndakina gukurakuranamo mapure ndashika quart de finale ndaja demi finale ndashika finale aho siko naheza niko yambwira ikosa nakoze niko yambwira ivyo nza gukora niko yambwira tugira dukine ingene biza kugenda cambu wa kabiri arantsinda uwo twakinye finale kuko yari amaze igihe bikina bimenyereje haize imisi mike hacaba championnat national yoyo novuga ati yari iteye ubwoba kuri jewe kuko iyo championnat national yabaye equipe nationale yeruka kuva muri Tanzania kuvuga abo twakina harimo baraba medaille twarabumva ku ma media aho ndumva ko twamaze gushika muri equipe nationale ariko mbere ko dushika muri wamaze kubanye n'umukinyi wa Judo akomeye tuvuge wavuze papa wawe yari umukinyi wa basket abantu ashobora ko ariko baradukurikira ashobora kwibaza ati none yari umukinyi wa basket yakina he yitwa nde nimba atari banga yakina muri club yihe yari umuprofessionnel yakina muri imigwi izwi canke byamwe byo guhabaguza bon ava yari umuprofessionnel wavyo bon nubwo ko ari nka histoire ndende ko wewe yaba mu bwiza niho yakuriye abana na papa wiwe hama mu bwiza yaba yegereye mwijabe byaramorohera ko aja mu entraînement sinzi ngene yabikunze ariko yarabikunda cane arabigira umwuga wiwe arakina equipe nationale agasohoka katari gake papa wawe yari umukinyi wa basket azwi yakina muri club izwi ngaha mu Burundi yari umukinyi wa basket yarayikinye cane gose baramuha amaprix twarabona amakado menshi muhira novuga gituma ari n'umuprofessionnel wayo yaraduteye inkuru ari muri Etats-Unis ko bashatse kumugumana hama baramubwira ati ushaka iki guma ngaha tuzogwa akazi ariko kubera ngira yarazi ko yasize umubebe muhira niki sinzi ntiyashimye kugumayo mugabo yakina mu runani nyino sa arakunda urunani abanyarunani benshi baramuzi bamuzisiyo yiwe ni Kamogri nibyo zina benshi bamuziko muga yarabikinye cane biramuha n'akazi baramushima ico gihe camuha akazi uvuga keza aratubera nyene classe yo basket none hari ico yoba yaragufashije kugira uje muri judo kiretse ko wavuze ko yagutwara mwaja muri basket ariko muri basket ko nkeka bitagende neza ugaca wigira muri judo yarabiku ibya judo yaragushigikira nyene akavuga ati bandanye ukina oya bon avant ntiyabikundana gato kuko we yarameze nk'ubaye déçu cyumvise ko nkina judo yaguma abona ati nzobatwara muri basket nzobatwara muganje aho ati yaratubesha tino yambwiye ko azontwara muri basket ko atarantwara umva naragenda muri entraînement twatangura 16h tugaheza 18h uyansanga muhira kenshi yagiye kubimenya ahubwo hageze championnat national baramubwira ati bariko baramubwira ko nkina hamarambaza ati mbevye ibintu kina nibiki ndabimubwira acamera nk'utavyakiriye neza haraba East Africa ibereye aha mu Burundi araza kubiraba asanga harimo n'abandi bakobwa aramera nk'ubikunze gato mugana ho nyene famille kagume muremera imubuza ati uramukwera abantu muri famille barakunda basket benshi abakuze biwe barakina basket nyino saha baragira ibintu vyo guhaba byo gukina ngo 21 barabikunda gose bagaca umwambye ati none kamukweri kujya mukobwa wawe yakinyeje ati ujya mukino ni mubi ni mubi nyene akambye ati nazo uja mu rugo ntibizona kunda kwa vyara tujye nteka arakina ntibibaho kaza kabimbwira tankariye nkabona ko atavyumva mugabo
bikaza biraza akampimanura ahubwo tugeze iyo East African mbere yabere mu Burundi yaraje kuyiraba araryoherwa araraba ingene nakinye aranababara n'umuntu yatsinze muri finale mvuye avuga ati hajye wari kubigira ukuntu ntiyari kugutsinda acahera ngaho arabikunda buke buke agenda arabikunda gushika ino saha arabikunda aramotiva nayo bankeneye nkamubwira nti ndafise ibintu muri judo sinza kuboneka ntibimubabaza arantahura n'ingoga. Umaze kugira mariage ntiwagize ubwoba ati nzohava ntaronka ikibondo kubera judo nakinye canke mbandanya nkina? Oya, imbere yaho muri jewe mariage sinayiyumvira cane haragera igihe two turatera inkuru na mama akambaza ati mbega none bigibaza umwana mu byo twayaga ivyo sinanabimuyagira ariko nyene igihe cawe kigeze kiba kigeze Imana yagutegurira igihe mu biganira ukavuga uti engagement reka ndayifate mugabo principe zanje za mbere naravuga ni jewe umuhungu azoza ambwira yuko ninagira mariage ntazosubira kwandanya judo uko vyoba biri kose sinshobora kumwemera kandi iyo ukiri umukobwa cyangwa umusore uba ufise we novuga planification zo ukavuga uti nkeneye ibintu bimeze gutya na gutya ca mbere narifuza umuntu azontahura antahura ko mbandanya sport yanje antahura yuko ngize mariage nacanga umuhira ico twaragihuriza ko gose hama bazebwira mariage sinagira ubwo ko nari maze kubona n'abajedo kabafise abana hama usi naravuga ati umwana atangwa n'Imana kuko je narumva ko muri jewe meze neza mvuga ati nihagera ko mvyara nzovyara nibitakunda naho nanzobandanya sport yaje none aki mugabo muri jewe nari numva ko nize mvuga ati kuko nta bagenzi bashaka ko nari ifise hari warumaze kubona bakinye judo bubatse ugwabo hama bakavyara bari arakaro wari ufise uvuga uti nawe no bijya bavuga barabesha nabanaka bararongo baravyara. Bon jewe muri jewe kwera sinkunda gufata amakiriosite y'abandi bantu mugabo ho narabira hagufi hariho umujudokate twakinana yari afise yarafise abana b'amahasa yaravyaye ico gihe byarashitse aratomba enceinte tavuga ati none ujyawe ko yavyaye nkaba mbona twamana muri sport niwo muntu nihera kwa karorero nabandi benshi naraba uyo wenyene niwe narankavuga ati ashana nakarafise abo mwana ndaje nzomuronka kwanza no muri jewe nimvira nti nzobandanya nkina gushika nko mu 35 kubandanya. None umaze gushika mu rugo ukavyara ukagira abana wumvire guco hebaje dusi ibi bintu sino bibandanya ndumuntu amaze kugira urugo? Oya sinigera niyumvira guheba ahubwo byarambabaza kuko sinabandanya entraînement neza mugabo weekend narategerezwa kuja kuri campus numva ko muri jewe naguma shaka kugira sport hama maze kuvyara umwana wa mbere narumva ko nshaka kugaruka muri sport ko president nari naramupomese nti ariho kameme naraba nkabona nk'abajudokate bo hanze gusanga afite imyaka 40 30 n'iyindi nkabona barabandanya sport nkavuga ati na jewe nzoyibandanya muri jewe numva ko nkomeye nkavuga ati vraiment nzobibandanya kandi rero maze kuvyara ndumva nti jewe sinobangikina kwa kundi nari fate nk'unje kuraba nk'ama competition nkaraba nk'abantu bo muri category yanje nkavuga ati kweri nabagiye kwimara amaza no sanga ya place yanje ndayitwawe ngasanga nyene yakora ahantu ngati ntagikina nka kera ndabiheba mugabo uko habaye competition nkaza ndaza nkagenda no muri club hari hafi nkagira utwo tu exercice basi kugira numve ko ngoma ndi ku mwanya mugabo competition yose yabaye nkazi. Aho Liliane atarajya kuba kugwiwe ngo abihagarike canke apunguze ibyo gukina judo muri competition wibuka wagiye mu kuzopfa wibagiye uwo mujudokate nyine ushushe niye? Competition nagiyemo yanryoheye cyane ni competition nagiyemo muri Zanzibar yari voyage ya mbere ngize hama candonka médaille d'or muri category yanje baca tugira ko tugira ama option byari biro binga mode 70 nese 68 kilo canke na muri mode 70 hama baca tugira ko tugira ivyo bita open kuvuga
nimba mfise 68 kilo ndakina n'uwari we wese wa 90 nuko ko mukina bataravye ibiro bataravye ibiro bariko barondera meilleur joueur ndakina gushika muri finale ico gihe nahura n'aba moins de 78 ngahura n'aba plus de 78 hama ncanda muri finale ncangina n'umukenyane bambwira ngo afise 130 kilo afise 130 gutyo birenga muka kwero we yari munini yiremera ndamuvuruga ku makomikata ndamuruhisha ariko we naho yamenura gutya nukuvuga naca sa nkuko nyene ngiye naho yangwako nta nuwamenye ntibashobora kumbona ko yanguyeko ndivuga ko nanadodoye ndavuga ko natsinze muga mu arbitre ntiyabibona ko ne numva ko ni pepo zose ziheze ahubwo wewe caravuga mate carahaguruka turabandanya ariko nawe araruha cane haragerigera ndumva ko nanje ndushe gose canavuga ati nibikunda ko mbandanya candonka médaille d'argent mu wa kabiri muri vya open ndaryoherwa kuvuga baciye bampa médaille yo muri catégorie wanje bampa na médaille yo muri open ubutanye imidari ibiri aho nzofu vyibagiye ico gihe vyarangiye niho wibukira judo cyane gose ukigira competition izindi nasanga ndiko mura naho muri catégorie zanje hari ikintu wibuka coba gitwengeje dufate ukina judo wewe zoba byaragushikiye nyine uri nko muri competition ikintu nibuka cantwengeje ni cabaye muri uwo mwanya nyene n'umugenzi wanje twakinana muri club aratelefona abo tuvukana arababwira ati Lili yakinye yatsinze tamba muri open ati bamutsinze atacambera nk'umuntu aravye ati hama ati kubera yarashaka yaryumva nyene amerewe nabi rwose atacavuga nibavye ngo bamuhumuwe ngo nawe acavuga ngo n'agafana niwe ko arabimbwira tuvukana byarantwegeje hambwiye ati n'umuceri mu kuwurya ati hari kwipiripiri ati we yahise avanga abona yuko ari sauce nivyo byantwegeje ico gihe hari n'abavuga yuko ngo muri club iwanyu hariya muri Muzinga ngo hageze igihe ngo ubukomeye cyane gose ngo atamukobwa n'umwe gukubita ngo ashaka guhana n'abahungu gusa nivyo pense nakina neza ndabishima si kuvuga muri Muzinga gusa kuvuga ico gihe muri catégorie yanje muri champion muri zone 5 no ngahe wacu nabanzi yuko medaille ari iwanje narisama narakora entraînement cyane kandi ivyo mbwiye nkabikoresha ahantu nababaye cyane n'igihe nariko ndategura mariage nico gihe yari East Africa naho nyene candatsindwa muri finale tsindwa n'umukinyi abandi bana bo muri club bacu bahora bakubita hinduye catégorie kandi nzi ko adakomeye nzi ko mukuru we naho ndamutsinda kandi ariwe yarakomeye cyane kubera yuko rero sinzi ko ari stress y'urubanza canke iki yari competition ya nyuma yanje kandi yari ibereye ngahi iwacu acaratsinda muri finale ubwo ko yantsinze ico gihe ibiro byarameze nk'ibiduga ko rero namenyereye ko je mu gukina atabiro nkorora bica birampangayikisha gukorora sinafungura sinagirane kuvuga nagiye gukina mu nda ndi vide hose atanguvu candani wagiye umeze nk'ufunze niyo kariyeri yanje natsinzwe iryo rimwe na kabiri ko mu ntango natsinzwe muri finale kubera uko gutsindwa haciye uvuga uti reka je negere mu barubite biba biratanguye kuba mu barubite rero byo vyaje gute jewe ikintu ca mbere naharanira kandi nipfuza ndiko ndategura mariage yanje namubwiye narabwiye uwundi mwana yari yaduze catégorie yitwa Sierra ndambwira ati siye urabona ko médaille d'or yama muri mo 70 iza muri Muzinga ntuzumukire ngo iyo médaille bayidutwara tindakwinginze atugenda ugume kujya kibanza ukirabe neza uzogume mu champion ko namva ko no kugira ngaruke navuga nti ngarutse nzokina mode 78 narumva ntisinzogaruka muri mode 70 navuga ati hari umwana ari karaza kandi narabona nivyo naramutsinda muga narumva ko ndushe nkavuga ati urya mwana je tumwe dukina kweli ndabona ko nosanga
nyene subiye hasi ndavuga nti je nzoca nduzibira nkine mode 70 wowe akine muri mode 78 nawe akine mode 70. Arbitrage rero biratanguye utanguye mu arbitre nivyo dukeneye kumenya muri kano kanya. Hari umwaka yuwe utanguye mu arbitrage? Natanguye arbitrage muri 2018 fin 2018 baratubwiye ati abantu bifuza kuza Misanzwe Judo wari wayitanguye neza na neza mu 2000 na kangahe? Fin 2009. Baratubwiye wakinye imyaka 9. Yego 9 munani gutyo. Batubwiye ati abantu bifuza kuza muri arbitrage muzo kwandika makete mwandikire commissaire arbitrage hama tubakire. Ndavuga ati none nk'ubu nta judo nkina nta kintu mfise ndiko ndakora muri federation tereka nigire muri arbitrage basi nzohemba ndi kwitapi bariko barakina nanje mbe ndiko ndarbitre. Ndatangura arbitrage tukarbitra muri nationale baraduha certificat baraduha nyene carte ko turi aba arbitre national. Uribuka urukino rwa mbere wahagarikiye? Si yabara ma inter club niyo twagira hama na championnat national y'Igitega na ya arbitre nagenda ndarbitra ama championnat national na ya arbitre. Watanguye kujabuka ryari dufate nta wigeze ujabuka kuja kuba mu arbitre muri kano karere? Oya aho maze kugira mariage mu kugenda entreta harabaye amatora yo muri 2022 canogwa nko kuba poste ya secrétaire général adjointe kuvuga ngiye nagenda nk'umuntu wo muri komite sinaba ngiye nk'umu arbitre si oya nkaca nicara aho nkaraba abandi ba arbitre ngene bariko barakora iki twebwe ivyo ba arbitre ntibavyitaho cane na arbitre anye iwacu gusa na championnat national. Ubu uherutse kuba umu arbitre bita continental kuvuga wo ku mugabane wa Afrika ivyo byo vyaje gute? Ukuntu vyaje bararungika amamail bakavuga yuko hazoba ama examen nk'utwe dufise aba arbitre continental abagabo batatu nta mudamu bari bafise hama mugamanze kubona abagabo bashikiriwe navuga nti to utananje nzoca gukora ico kibazo hama harandabona yuko hazoba examen umva ama competition ahari baratanga intuze programme yose ingene imeze ibizoba bihari nimba hazokorwa examen bagashaka ko hazokorwa na examen ca ndabibona ko hazokorwa examen muri Afrique du Sud mugabo nkavuga ati barariha amahera sinabona ingene ndiko uwo nshobora kubibwira ngo nje gukora iyo examen mugabo entreta ari muri Novembre twagira tuje gukora muri Senegal uburyo buca buranga cagenda umugabo agiye gukora international hama madame la présidente ubu ni na ministre aca turiko turagira formation de femmes sportives aravuga ati birambabaza kubona ndiko ndabona muri uno mwanya Liliane mu maso yanje atagiye gukora examen ati akagenda umuntu w'umugabo ati n'umudamu atanumwe dufise kuko imbere abari baratubwiye ati hari bifisha baduhaye akatubwiye ati muri federation iwanyu mufise aba entraîneur bangahe mufise aba arbitre bangahe nimba bahari bafise nivizihe peut-être ko ariho babirabiye hama cha turahurira Gitega ari ibintu federation yandungitse umusecrétaire général yarafatiri wa carandungika andungitse cha ndabonerwa hiyo occasion ndamubwira ko hariho examen izobera muri Afrique du Sud cambwiye ati nta kibazo urigenda wandike tuzoguprena en charge ugenda utegura ico kibazo abimbwiye nibaza ko bacevugana na president cha ndabimubwira president ndamubwira yuko iyo promesse mailance arambwira ati sawa baca baranyandikisha banyandikije candikira amanote syllabus ndiga nguma niga so ndagenda gukora ikibazo. Ikibazo cagenze gute rero mwakora ibiki kugira umu arbitre ukora ikibazo nyabari? Ikibazo nuvuga ngo yari amakondisiyo atoroshe kuri jewe kuko nagiye nacerewe kuvuga exam ko ntibiri barabanza bakagira formation nk'iminsi 2
hama bukeye bakababwira ati ejo hazoba écrit kuvuga iyo formation je nagiyemwo visa yarangoye kuronka nca ngenda nkuno munsi examen izokorwa ejo kuvuga nafashe vore igenda direct. Ndashimira hariho umudamu turi kumwe muri ivyo vy'aba commission ya femme sportive yaramfashije cane, Madame Sandra Kinyomvye yaramfashije arakoresha agence yiwe kugira ngo simbure place mu ndege, arabwira muri agence yiwe banshiremwo vyerekane ko mpava ngenda ncafata vore iri direct, aramperekera n'ama conseil kuvuga nashitseyo 2h du matin, examen yari 10h. Hama muri ico sinagize ubwoba, navuga ati naje ndakora ikibazo kutwe ndagikora ati kandi ntegerezwa gukora uko nshoboye sinonona amahera y'abandi mu buryo bwinshi. Navuga ati Imana ifashe vraiment, ntavyo kwitwaza ko narushe, ntavyo kwitwaza ko nacerewe, ivyo ntibisiguritse. Kuvuga naciye nshikiye 2h du matin muri hotel, baramera nk'abangora ko twari twacera, bambwira ati nubwo uri umudamu urara hanze kuko twuva ejo twarakurindiriye twarakubuze, mugabo baravuga ati vu ko umudamu nitwokuraza mw'ibarabara. Hari amachambre ndayiriha, hama ndafata nka 30 minutes ndaryama ndiko ndiyumviranye n'ingene ndabipanga, nca ndagenda koga, mejeje nca ndarondera abakenyane bo kuba bari bagiye muri formation, sanga bafite ibintu vy'ibinote vyinshi bidasa n'ivy'iwanje, ibintu vy'amatuyo, ndabifuta mu mutwe ndavuga nti ko mu gitondo hose baguma bantelefona bambwira ati wewe nturimwo muri base de données, nibikari ibintu utarakontreta vyose kandi ntukora examen utabikoze. Ndagenda ndabikora, ubu umuntu wo muri arbitrage ambwira ati narihe aya frais ya examen, hama yinjire hajya akora ati ibindi murabikora hanyuma. Ca turinjira turakora examen écrit, baraba sur 100 baca bavuga ati kugira ube continental bisaba kuba ufise 60 minimum sur 100. Ca ndonka 75. Hama ca arambwira ati abandi bayarushije ngaha, kandi rubwambwira ati mbe kumengo uri umuntu ari strong atariko ukawumengo urafise ubwoba, ati utegure interview neza, ati be careful utegure interview yawe neza. Ndamubwira sawa, ndategura interview kuvuga iyo écrit twayihejeje twaca twicaraho kaza arahamagara umwe kakubaza urinde. Interview nuvuga ngo yaba yoroshe par rapport ya écrit aba ari ibibazo vyinshi mukabikora mu isaha imwe. Muga interview yari yoroshe ko barambwira wivuguri ukavuga ubuzima bwawe, kakubaza n'utundi dukosa, umva warayikinye ubu uri kurumva ivyo binakubwiye. Hama irahera haca aba pratique rero, kuvuga bukeye haciye aba pratique, nitwigera duhema ngo twahejeje. Pratique iheze nukuvuga muri theory abatamenye yacabwiye ati désolé muzokora mu mwaka uza, bakiexcusa nyene acabwiye muri interview ntibaza. Interview iheze bukeye acatubwiye ati ni pratique. Pratique rero kubera ngahi iwacu nta sale, nukuvuga ana nk'iyi sale ni nto, kiba ari igisare kinini, ugasanga hariho n'amakosa dukora twe tutabizi. Ngo kameme nk'amakosa bankosoye ndavuga nti jewe nta muntu azoja gukora examen nzogenda ntabibwiye, usanga ari udukosa duto déplacement nyene kagenda barabikota ngaho. Turakora cadet junior, tubihejeje baca baraduproclamira, nca ndaronka iyo uburenganzira bwo kuba umu arbitre continental. Ubu urafise rero ikivyerekana yuko umu arbitre continental. Mbega umu arbitre continental arahembwa canke? Oya, na kimwe baguhemba usivye yuko uza uragenda kwa arbitra igihugu kikurungitse, uragenda muri ama competition atandukanye. Kuvuga ico batubwira kidakunda ntuja kwa arbitra championnat du monde, ntuja no kwa arbitra jeux olympiques. Ubu wewe ariko nturugero uja muri nimwe nturarubitira na rimwe? Oya, nukuvuga ubu ndacafise 0 point, ariko ndizeye ko mu misi ya vuba nzogenda kugira nanje ndondera amanota nje kuco bita ranking liste y'aba arbitre isohotse, nanje barabe yuko nzosohoka ko baragira aba arbitre dufate nka 50 premiers, akavuga ati no mu gihugu iki niki bwa nko kuri no saha ndi hariya musi y'akarongo. Uri umukenyezi umwe
mu Burundi ufise iyo diplome y'umu arbitre continental, ni iki wobwira abandi bigeme bakina judo canke ufate ubunye bariko barakukuruka muri judo kugira nabo bazoronke ubwo burenganzira, bazoronke ico kibanza? Novuga ngo ni icambere coco n'umunezero. Hama abantu b'abadamu turafise ukuntu dukunda kwicara hariya musi, twicara mu utuntu tw'udususu, ntidukunda ngo tube hejuru y'ikintu ca kintu kize kirondera jewe, tuguma tubona umenga harya jewe sinohashika, ko na jewe ndabizi nzokora examen, harimwo nk'abagabo wasanga turi kumwe bakambwira ati examen azoyishobora. Nivyo turabikora mu Congereza, mugabo nanje navuga ati na jewe nzobikora. Ico mpamagarira abandi bakenyezi rero bagenzanje canke abandi bigeme, nibumve yuko nabo bashoboye, ni ukuvuga barashoboye, bumve ko bari responsable yabo nyene, babikunde. Judo icambere co n'umukino mwiza, uratwigisha kubaha, uratwigisha kwicisha rugufi, uratanga indero. Muri make ego harabamwe amayere magorana n'iki, mugabo n'umukino usanga umuntu awukina wonamuhonyora ukarengana utazi na kimwe. Kandi ibindi bihugu usanga bafise abarbitre b'abakenyezi nka Senegal yafise abatari bake, Algerie, Maroc, babikunde nyene. Biraryoshe kuvuga ati uyu mukino narawukinye ugaca uwuheba, ivyo birababaje ukazima pipi. Mugabo biraryoshe iyo ugumye muri carrière yawe ukavuga uti jewe judo yanje narayikinye ndayibanda, nk'ubu nka papa yabikinye ari umwana, muga nino saha arumva muri we ko ari fier na basket, arumva ko ayibandanya n'ari umutama. Nanje mba numva nohamagara abandi bakenyezi, nivyo urugo ruragora, kudaca bahagarika ngo bitwaze ngo nivyo urugo ruragoye, mugabo barushire muri arya iyo sport bayishire muri arya yandi ma occupation bafise, muri karya kanya gatoyi bafise. Bava bibaza ati wowe ufise umwanya mwinshi ko usanga abakenyezi bagorwa na vyinshi. Nta mwanya mwinshi mfise, ikintu cose ni programme yacu, ata mwanya mfise ndasiba. Hama n'abashinga nayo nkabamagara guhimiriza, nimba umukenyezi uwo mwigeme magize mariage akinyo judo, mwankuraje umufashe, atari hagufi wisacrifice ako kanya gatoya adahari, urabe ivy'urugo uko ubishoboye. Mugabo biraryoshe kuguma muri carrière yawe, kubibandanya ntaco bitwaye. N'ivyo nk'ubu naje ndafise ababebe bato, mugabo sinovuga. Hariho n'umugenzi yigeze kumbwira ati none wowe warya abana bawe urabaraba? Tambwira nje abana banje ndabaraba, turasijana gusenga, turagirane. Fata urya mwanya uja mu kabare canke uja gutamba canke uja mu zindi manza, yuko ugenda muri iyo sport, hama uvuye direct mu rugo. Urutse gutorwa kuba n'umunyabigega, biroroshe kujera amahera yishira hamwe nka federation ya judo n'ibindi uba ukoreye iminsi yose? Nivyo, meruka gutorwa nk'umutrésorier wa federation, avant nari umu secrétaire général adjointe. Novuga nti ikintu cose iyo ukikoze nk'ici wawe nta kigoye kirimo. Kuvuga ayo mahera nimba ari uburyo bakeneye uragenda ukabukoresha, hama ikintu cose ukandika, nkandika gashira amaregistre ngaho, kubera si amahera ugendana mu mufuko, ni amahera bari kuri compte, bagukeneye ari ikintu bakubwira ukabasinyira. Ego gikuru ni ukuba direct muri ico kintu. Muri uwo mwanya bankeneye ndisacrifice, nkarondera wa mwanya nkakora ivyo bikorwa vya trésorier, hama nkabika amapiese yavyo, nkafata akanya nkagenda nkabitegura neza, nkabishira mu mashini. Arbitre umunyabigega ntabavuga ati judo Liliane ariko arayifata mu Burundi nka yo? Oya, si kuvuga ngo ko ndayifata, ko hariho n'abandi usanga bafise ayandi mabanga. Ego turagukengurukiye kubona rero waduha kino kiganiro. Nanje ndabashimiye cyane.